none ko mbona mudakiye abandi bakozi bari hehe abandi nyene vyabagoye Dani na Keve ndibaza babo bagize akabazo n'ubu twagomba twige inyifato zo ngaho kazi kubona akazi kagenda uko kazi iyi misi ngaho kagenda neza cyane umuntu akwiye kweri gusa abandi turaza kubabwira vyavuye mu nama mu mwanya w'akazi tari no muri pause vyabagoye kweri vyabagoye bajya abahungu Dani na Keve cyangwa babagoye aguma bidoga kandi abakozi ari bake nishinga kuyereye kweri mugati twe tuba twagerageje nako tutagira ngo tukore neza kandi abahungu mwebwe mugerageza kubashigikira mu makosa gusa bari tubashigikiye none abasabye n'uruhusha hasi Chef nukuri barya birabagora ariko turiko turagerageza kugira turabe ko boshobora guhindura kweri bisaba nabo kweri barabibaze barakora neza kandi hazi bizoshoboka turiko turagerageza turababa hafi tukabahanura okay mwege genda mu bahanure kuko ubundi ho batisubiye ko nakazi kazohera umuntu azobirukana kuko nti bariko barakora ngamwe genda mu bahanure mwege genda rero muci mubandanya akazi ubwo murakonse yumvise gashaka hewe nivyoroshe si cyoroshe boss yaraka nukubahanura hewe tukagerageza kare ariko ibintu bisigaye bigira ko si byiza ubwo umuhwepa kwepa umenga ntituzi nanye mbere ndakubaza ku mugoroba naho ugenda gute nizere kuza konjana hantu hewe tujya mu kazi wewe bitekeve mtamu salamu none wabaye iki ko kumeze ubu meze gute mbona ko wicaye hasi karimu nene nako ndiko ndibrosa none we mu kwibrosa wicara hasi ega mtama vyaraye bihaye vyahaye gute ku buryo mu kwibrosa wavunitse se twatashe saa 9 turiko turanwa inzoga mana yanje we izo nzoga zanyu nizo nzoga wogiye urazihebaga wa muhungu ako kweri umugabo afise akazi nkakarya keza dukora mu company nziza ukaba uba ahantu hameze nk'uko wicara ukushatse hasi bane naho ubuzima bwanje burakuraba oya naho butubabunda abavere ivyo si ibintu vy'abagabo kaya kare murabona ajya ukazi burya narabonye Dani niyo nshuti ndafisha danarangurira utuyoga nkaranyoye ubu nyene Dani niwe wabonye iyo inshuti yawe kweri nema ntwaraye kubyatsa burya kirazira kugira abagenzi babi wa muhungu Leta ni mugenzi mubi none yoreka kuba umugenzi mubi gutagatuma uvyuka wibrosa wicaye hasi nk'uko ofete navyaye babaje kizima twaye tuvyakije mwavyakije sawa nawe wavyakije navyo raba vyakwakije Ema ntari kibazo yewe guteye sawa nta kibazo mugaje ndazi muri kazozo uzoyibona yuko izo ngeso ufise atarizo be ejo kaya tuzoja oho nta nivyuzi sawasha ejo nakazi ejo nuzi ko ari rero skimapo ku mugoroba ejo ikimapo nejo sha wosanga uracerewe ngira cembanza njyame ku mugoroba duca tuja kuvyata ujyama abandi bavyutse ego sha wibereyeho mu buzima bworoshe wibereye mu buzima bworoshe kabisa twagiye kuvyatsa namwe muryamye sawa mwebwe buri gihe abandi bajyame mwebwe muba mugiye kuvyatsa abandi bavyuka nabo mukaca muja kuryama wabwo nimi vyevyo vyaye bikuze ngenda nta vy'amacesi we sawa ahubwo uzagorana gusa wari wabutse none gamuhungu jewe keri wari wagataye akatsi mani Jake urabona ukuntu byagenze dimanche nabyutse saa 7 nzamana kakarimu ngo ngo nini na nini ngo ibyo bintu ngo wishinge ngo by'inzoga yasanze nk'icibrosa atangura kumbwira ngo inzoga ngo wishinge ibiki n'ibiki
sinaba ndakubwira ngo umenye abagenzi ugiye ariko nka kari mubona ari umuntu wo kugira umugenzi umuntu azokwama mu biro gusa ariko barakira abagwayi ni kwitaho abantu gusa wewe ntamenya n'amafaranga dukora amafaranga inzokisha zizomujya bijya ntuzubigera unabijyamo ntuzumwumve urabona ikintu kimwe je naravye cyo nsanga aha ku kazi mani we uri rafta ujya no mu Babyloni dutegerezwa kwiberaho kunyene ni korosha ubuzima nyine ubona ngira ntago heba kajya kantu ahubwo reka n'ubu duce turaba turikigire bazwa ntari abantu bariko baraza ahubwo n'amasaha yagiragiye hasigaye isaha n'urya muntu dufiseyo hajya mu bitaro ndazi karimo aramuraba tugende shaka Nibiki wewe nibiki Pardon beni gute ugo urikuranyura mu barabara Biza ntagire n'umuntu umwigira oya ndagusaba oya vraiment wabaye iki bimeze gute umuhungu nkawe Nemera oya umuhungu nkawe Nemera ko atamuntu umwigira dore ntagire n'umuntu oya hapo ngenda gufatira ntwave no va no ngaha oya gute ntibyumvikana oya ufate bora yene nyamba cyakose umuhungu nkawe kwanza bantu ubwira impamvu ntacubuze usa neza uri boga gute wiba tena umuntu munyarenganya kuri James akabazo oya yakabazo nyabaki akabazo nyabaki oya yakabazo nyabaki oya akabazo nyabaki sister mbabari oya je nitumvikana ngira bimeze gute sister basura gusa nyemera ntagire n'umuntu umwe nuko bigira noba mpfuye okay bimeze gute none sister nukuri je urabona je nka kwivurira hajya muri yo kibazo rero kihari ego nibyo dufaranga ndaturonka gusa ikibazo kihari ndagize mundu tuyoga na kuko ninzaga cyese kuko ndi uri mu muntu wose banyamwe bararenga oya basi nango mishaka ushatse ikintu cyari kiri basi birabaje mugabo urabona nk'ubu turi mu mpera z'ukwezi ntiturahembwa nukuri amahera yarankaranye nashaka ujya kunywa inzoga wagomba unyibe ishakoshi kugira uronkamera kujya kunywa inzoga Moje sister nukuri biragoye umunga unyibe ishakoshi uronkamera kujya kunywa inzoga sister nukuri biragoye vraiment nukuri ni ibintu bisanzwe okay kumbwira ko ufite ikibazo cyo kunywa inzoga ngo nje kuzikugurira abantu hama tuvugane umbwire n'inzoga zose wowe ufise uraba ivyo bintu bihebe nibikubereye tugende tugende gabanya Abdou, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Soma sikiza. Unaona ko ndi mu kazi. Uranyika ushaka naza ku kazi ntuzabuze si vyiza. Bacu byari bitwaye basi aba tutari mu kazi gushaka. Basi no munsi ushaka kaza ari kumusoma ushaka badufata nka Kevin na Dani kwe. Oya, ni bosi yahora twemera. ni ibintu bisanzwe. Turashaka kuramuka. Oya bosi aratu. Akaba ngize ko bosi atwemera kwe. Si vyiza rero. Niba dusanze turiko turabigira mu kazi kiwe byoca bigenda. Okay basi reka ntakundi. Basi byo kuvuma tubigira ahantu atari mu kazi. Ko wanse ntakundi. Dore mu bintu si vyiza. Abdou basi ntakundi ariko ubwo buno bwawe tuzobuza. Sawa namwe nyisi umuvone. Buraye gati ndagiye kazi n'amashiti yawe kutayafunga je nebyo biba bindaba oya ifo kugenda ukatumeze neza Reka shaje, je mba n'umushatsi wawe nganjye ngisokoze ndagusokoze ku handi je sokoza yo cyamoni yaraye kwezi none wewe genda ukazi n'imishatsi araciye 5 mu ntasokoza nawe ra oya ugenda umeze neza usa neza ko uri umuhungu mwiza nta mpamvu yo kugenda uguma wicakarika igeze ngende ukazi baye turasubira ntashe Kive. Inzoga kwe. sha ijya kiki yuba Yata. usape cyangwa bizotwica bizotwica
ngize numva n'ubu sinzi yuko nza gukwira icyo munyimariye uyu munsi. Hai asha ajya mzee nyarakora. Karimu. Karimu shana. Abakiriya bose arabakira. Turaba mukanya twigiye. Ago nyenda vedicika. Murabona duce tujya kuryama. Kujya kumugoroba twoca tunwa inzoga nyinshi. Uragwaye hano wowe. Uragwara gute n'ibishya? Ivyo vyangwa vyawe. Ubaye gute? Nabara umugongo, umutwe. Umusambanyi. Erega araboneka. Ndagwaye kabisa. Niyo gutuma umuntu agira ubwanwa nk'ubwo atogwara. None nkungu amuzanye ngo tumugire. Ubaye gute? Je ndabara umugongo no mu mutwe. None kikevu. Nkuwo kwirwa ngo uratumwanya ngo kuri akonsirite ibyo konsirite. Urani izo ngwara? Izo ziva ku bantu basambana cyane. Mitezi. Ni ibyo niho bihe. Biragenda bagasunika. Kandi akwereka twatwifitiye n'ubundi gahunda yo kwigira kunywa inzoga. Twebwe nta mwanya wo kubandika turandika n'imiti. Reka tumushyire mu bitaro baramukurikirana abandi twigiye. Ngwaye. Reka tumwandikire ibitaro. Andika ibitaro byihuse. Kumengo nta muntu afise yo nkwikana kuri. Andika umwe umuntu nta neza. Kizira kuganira n'abagwayi ndi ku bitaro. Gusa kabisa muranda. Kandi imiti wibuke kwanza kuyivurira yose. Ubishyireko. Ico nico. Imiti nkana ihari gusa mwari kumvura bima nkataha kubera. None zitukuvuye. Ibitaro barakuvura. Sifise umurikirana mu bitaro. Uzokwikurikirana nekuze n'umugabo. Ibyo yagiye kugira byo ntiyabigize abona. We ntwama turabwi. Je numva nibiki. Bimusore bimeze gute? Yubu nakiriye ambwiye ninjire hano niho rero ncesanga bana abanyabari hano banyakiriye neza bambwiye ninjire ibitaro hano kumvura. Base kuvura. Base kumvura. Ibyo bintu numva binuka nibiki mengo nibiyogayo ko gafuke. Mutama sinzoga. Niki? Amegenda babwira mishinga kwiboneza mwanya w'akazi. Ige mwa ntimumva. Mutama twamutunga. Twaje mwamandikira. Twatumandikira ibitaro. Ibitaro mwamupima. Yego. Bampimye. Mo kwandikira ibitaro gute umuntu mutaramupima. Yatubwiye ingwara duca turayimenya. Muca murayimenya mutaripima. Usanga ne twapfuye benshi. Ubu nyene minsi asha ni mutara akazi karaheze. Nukuri tubabari. Oya akazi karaheze nabihanganiye kuva kera. Bose nukuri ntabwo nakumwe twoba turasa. Nta byinshi tuvugana mwagiye. Abakozi ni benshi uzorondera abandi bashaka akazi. Mwishenga kuboregwa. Tabihanganiye kenshi. Turasabye imbabazi nyakuba. Nta mbabazi aho ndahejeje. Bindira n'abandi baca batagukurikirana gato. Mani twarize nta kazi tuzobura. Sha karanyanyaye. Yawe genda. Allo? Bite bro? Wala neza? Reka ibintu byawe. Awe nta misi sinijoke buri gihe. Ashama kweli kweli kabaye. Kandi serious vraiment. Uye nagiye kuba kubw'iwanje. Oya, ahubwo bisaba ibintu byanje byose ubinzanire. Aha mwishatanye impande kuri bon pasteur. Wowe wageze ucumbwira. Ibindi turabivugana tubonanye we nyaruka. Amakuru yose ndakubwira tubonanye. Just anyera kuri bon pasteur anyera ku kaburimbo hashitse telefone ashiza kugutora. Okay. Hivi wabaye. Kuma ngone meze neza. Meze neza nyine. Cyagenze gute wowe? Nani nakuramukanye?
sawa ibintu ni sawa bimeze gute byagenze gute none ku kazi byahaye byahaye gute baranyereka bakubwiye urabona wa mugenzi umwe nakubwira ejo yuko mfise mwe duhuza ku kazi kare nyene vyashitse tunywa akayoga kwanza ko numva umuti inzoga nyinshi uvuye ku kazi cyangwa uvuye mu kabari je mvuye ku kazi wafashe ugenda kunywa inzoga ku kazi vyashitse nyene amabosi cyatwirukana ati ngara ikintu ukeneye numva no gufasha andika ikete yo gusaba bongo sha bosi ndavyibaza yuko tubabariye gerageza mu mahirwe wandike ikete ijwi gusaba ikigongwe urimushire turindire ibizoza mu nyuma sha reka ndindire ariko nahimana oya nivyo ahubwo ngo utera uryandika ubunyene ugura ucuri depoza turabiri n'izita zo mu nyuma wumva we ntivyoroshe ngo wandike bimbwiye reka ndabikore gusa rero abaye Allo. Je nahageze hamwe wambwira nani. Jewe nahageze ingu ndohore nko babimbwiye. Kandi nyarukane ko kwa ibintu bizanye biraremereye gose. Sawa. Ibintu byose birimo azi ukuntu binani ho nyene bwaho wenda bishikane byarangiye gose ane ncu ntwaza no tugenda Tani none wewe ibyo bintu bya sakwena utwakisha sana Merci beaucoup. Bom dia. ni Seu Nick. Musaza nzari mu None wowe uje ji. ubu ni wa mugabo wajina Chegaro. Uwo, Monia, seu Nick. Uwo. Mureko. Monia, bwiza ukora ibi nibiki? Amasakoshi. uyu ni musaza wanje yanzaniye impuzu Nazizeye kugira iki? ndetse nawe umugore wawe None ahene byahetse. byaheze Ijoro rimwe n'umugore wanjye. uri umugabo w'iwanje byabaye Umviriza. ubu ni umugabo w'iwanje Monia, ni umugabo wawe kuva ryari? none twaryamanye bitwararanye bitwaranye mu gitani wawe Umviriza. Ibibazo gusa ne. bibazo gute Mushikanje umviriza. ubona amazu nume oya bazurinde Kure ntibibahityo. Ngikunda. Nanjye wanje ntibikunda nyine. Umviriza. Mushikanje ndakubwira. Wamundondera keshi. Hagarara. Kundondera ndagiye mbere. eyo nene mwe nibiki Monia, icara. Umviriza urumva rero Monia, banze nyumvirize kwanza bebe banze nyumvirize banze ibibazo ndi mu by'akazi. ndabizi Urabona inzu mbamwe. ndabizi Iyo neza na mugore. banze nyumvirize kwanza yakwirakaza iki Twavuganye. oya amafaranga si ikibazo Kungura inzoga. amafaranga si No. ikibazo Ntuce ndapanga inzu nini ikwiye Mbwira. amaje nawe tubanemo urabona ko umusaza yasize ngaho urabona ingene agiye asiko tubana inzu y'iwanje tubanemo iby'akazi tuzobijyamo campanga inzu tubemo ikwiye nini nziza hameze akazi by'iwawe Ibyo ndabyizera. byizera ni Wowe cyawe bimeze gute? amafaranga si ikibazo Reka. si ikibazo amafaranga si ikibazo tekanye okay
ngo n'ubwenge uriko urampera oya ntabwo ngenda kugirako wapi ushima yuko ivyo ndiko ndavuga ari ukuri reka ndondere umukomisiyoneri reka kuyata shani oya vraiment umuntu nka wewe sinokwemera kuba mu buzima nk'ubwo nitete ryananiye kumara tuzo n'ibintu nk'ivyo okay ngenda mu rundi roto bite ni sawa shaka inzu shaka inzu kandi birakenewe cyane inzu niniya yagutse irimo byose mu nzu birihuta ukoresha umwanya uyirose ucumbwira ndaguha amafaranga tuje gutanga amafaranga hama twimuke sawa ne ivyo ngaho riseye umuntu yavyizeye bizeriye vyizere reka turindiye kari muguti Isawa. none akazi karagenda Ego kweri karagenda ni buke buke. kweli mutari kumurakira bajya babe Ikintu nzi ko mutaje nkora muri labo. rero kwa muri labo kubakira niho bagacisha Ubu nokora muri labo nkaza ndakira n'abantu nkakora muri farmasi ibyo bintu no bishobora. na mugani ivyo vrema abakozi muri baki Turi bakeye gose. none nkabajya badani vrema nabirukaniye iki narihuse kandi ndondere badani ejo bazogaruke ku kazi bravo sawa dani ejo muzogaruke ku kazi umuntu abaha amahirwe ya nyuma asubira bagerageze okay sawa wabonye rero urabona ibintu byiza kuri kuri ibintu byiza hama no kuri ndagushimiye urabona ahantu nkuye urabona ubuzima nkuyemo harya nta hantu ho kuba basi ku muntu usanga afite akazi keza afite n'amafaranga kameme abantu twese tuba dukeneye kuba ahantu heza akoze cyane okay nta bibi wisange hari iwawe nukuri nanjye nzogufata neza uzobona yuko rwose ikintu gikomeye Abduli Kevin. Ni uri ku kazi. karimu nene ibiki Washitse gari we. byazinduye nza Byagenze gute? nene ubizi ubu no gukora akazi Nawe wozindukiza isaha. Niwe niho zisaha kabisa ndakuze. nti yangu naye maze iminsi mu buzima bwo Ukananga ku kazi we. nageje mu kazi Cha felicitation kweli. Imana igufashe ugahindura. aho kumwe ko mwatetse kumwatetse Izo saha dutonda. Uziko dutonda saha imwe na nusu. je nubona ubu iminsi yose uzokaba n'abatanu Cumi na zibiri wawashi. nzoga nzosubira kunwa Urameze neza. Uri umuntu w'umugabo frere. Urabifashe ingingo nziza kandi urandyoheye cyane. man jewe gusa uzo kumpanura nzobikorera Nzoza ndaguhanura kwishinga bajya bagenzi bawe urabona Ujya dano byo natari inshuti mbi kwera. dan urabona uzo nasubira kumpindura mani ngasubira mu nzu Oya ntuze wemere.
bijya n'inshuti mbi gose Ziko na n'ubwo nagira ntabwo ko n'itabi. ubwo gicombo na coco iri vuriro ryacu rigiye gutera imbere kubona abakozi baryo bose bashaka gukora bivuye inyuma ngo Ashije nzogakora mama. no gukora ego usanga turiko turakonsoma amahera tutakorera Kevin uzashitse mu kazi ari nanje ndatanga bonjour mumeze neza basha yambo wadu uyu wewe sinzi ivyihiwe ndabi nkabona yuko na mugenzi we yamutwaje abakeve yashi shatan We nakwandikiye ntiwananyishuye dutonde ukazi. aha ntubona ko ari wawe n'ibyago wewe sinashitse washitse gute ku kazi nawe ne kumengo waborewe mani kubera iki mbere boss asigaye atira amahera kweri kuri konti ubanza amahera imbere yawe dutangura. akazi Dani umviriza ikintu kimwe ndakubwira. Ubu ariko mbwira Karim. Tugire duhinduke. Guhinduka rero niko ndavuga ni ukuvuga ibigeso byose twara twigira. Tubihebe kunwa ku kazi tubihebe, kurara tuboneye dutonda ku kazi tubihebe. Tuzoze turamwa basi. None ke umva sha wese nakubwiye wewe none ke Duhinduke. weke aho ni kaka ntaramara kweri kuza ku kazi saa imwe na nusu yabore wameze nk'uku yacitse ivyatsi aho rero bari baranamwirukana nawe Dani n'ikigongwe bakugiye ariko nabo sawa n'akazi kawe ujya mugore nakubwira guhenza umva ubu twaje mu kazi ambara amatori ya mukore. ambogero ngiye hari umuntu ngiye no Genda, Dani we ntukunda akazi ariko bosi niyavuga ngo amahera yateje uzoca uterwa mana yanje ubu nyene kaje zingane ubumwe bwambira ku mugabo nkujya iwacu atakintu babuze sinabwihambira ko ndamukunda ubwo rukundo rumeze gute rutuma ukunda umuntu nkujya anya ndamukunda kandi cyane kandi urateye isoni ababyeyi bacu sinzi ukungene birukanka inyuma y'ujya yaguhaye imiti yaragenze gute nta miti yampaye ndamukunda kandi ntarase ndabateye umuntu wese ndamahitamo yiwe Bema bahisemo nabi cyane nibutse ukungene yamfashe nabi nagiye kwivuza sha oya nivyo birasa biyasa gose nyene bisa none umuntu arongwa amashikanje atata nabi nkujya anya mu bisigurike namudahuje bishobora ko je naje twahana sha je nababaye gose kandi ndacababaye je muzovyimenyera aje mugabo sinomuhera ko ndamukunda wewe komeza umukunde ibyawe bihere burya hoho navye ino nzu niwe iriya cyane niwe iriya ivyo ntuvyinjiremwo ivyo ntibikuraba ntuvyinjiramo gute sha wewe ntuvyinjiremo nta gatoya ubwo turumbire kabisa wewe oya nukuri kwimana mbere kubera munda ngo gusa urukundo rwo ubwo ni urukundo kandi ivyo bintu birabaho ahubwo nibitangwe kwinjira sohoka genda ntari bireka nige genda vraiment reka nige cyangwa ngaruka ntangorana kuranjirira ndagiye oya reka genda ariko Kevin uremeye kweri utubwenge ubona gute reka narumvise ibintu by'uwakoze Nyo sinabikubwiye zose naziguhaye. ni gute ego Urabona rero Monia n'umubwiye. Monia akurusha umutwe gute Monia yaragiye uzuro dusigaye mbamba. Cyaje no kuntu ruri. icyo rero nicyo kintu cyambaba Oya reka. nibaze ndi mu kabari nkaza numva ngo Kevin ngo yarongo Nyo byose nabikubwiye ko bigiriye. n'amahera ukorera kweri n'amahera ukorera n'amashuri wize Wallahi umviriza. Urabona akazi naho arambamba. oya basi Ntakinorota reka tumvikana nturemera yuko hariho abahungu barogwa nyine bagata ubwenge ntasigara abona Byose Jesse mwiyo nzira. Nyandoze. urambabaye twahora dusangira kweri Mutama, cyujya ntiyandoze nta kugenda ndari. uvyiyumvire ko ugerageze Niba sikubwoye nuko uri kurazi ko nakumvira nk'umujama nuko uri. gerageza ikintu cyose cyo tumujya mukobwa ntakurusha ubwenge Ndamwirukane kandi ari mu nzira. bana nawe wa muhungu we twese ntitubaye ati abagore dufise gerageza ukunge nawe ndazi nta bwenge Ahubwo urazi je ikintu nobura nkora. Wenda azi yuko wenda kwemera mani urampanura. banze wegende umwe n'icupa rimwe ndazi ubwenge buraza kuja ku murongo icyo gukora wowe sije ndakikubwira Urazi je ngira ndamudunde. Bazi namwereke ko ndi umugabo. wowe genda umbanze ugende usoma agacupa Wereka je mbanze shike muhira wenda kugira ku telefone. kuba yarakuguriye inzoga ntibisigura ku bana oya Byitayemo. genda urabe
kandi nyine ugahura umugore wanje wowe nyine wewe habaye iki sheri wowe nyine wewe habaye iki none gute wowe kwitwa umugore wanje habaye iki wabaye iki gute wowe kwitwa waba gute wowe twita umugore wanje nagiziki nakugiziki niwe turi kumwe ngaha mwino nzu gute nakutwaye iki none ndaneza ma je ubona repfo yanje jewe nena kugiziki bro zokudida na mpaka urumva mpaka wiyumva imbisi wowe nyine uzobona jesi repfo yawe no ntibikunda ntibibaho wowe nibi ejo bundi bivuga nyakira nabi duhuriye mu barabara ufata nabi aho hose si uko kuri mushi kanje suko uzakumvuka je suko nabirane umviriza sokera mu nzu mushi kanje umviriza we nahuye kuva kera nkubwira ati ibintu uriko uyitamwo sivyo mugora ibintu wadutsemo wowe uzokubitwa kubitwa n'uyu unya none wewe urinde uzotanga amategeko mu nzu yanje umviriza wowe no musiko ino nzu tari wowe iriha mushikanje ngwiki sinzokubonero we urabizi ntibikunda urabizi wewe ntibikunda mutabazi uko ngo cumita nimbugi kage mu nzu yanje nimubirekire ibi by'umugabo mu wanje turabyihereze genda sohoka genda turabyihereze genda turumire wewe tuza kumutora ryari namuvunaguye Kevin sawa ni sawa sawa cyane ku kazi naye gitunganya raporo kugira nsigende ndayitanze cyane we vrema wewe aho subire ku kazi waje uri mushasha nanje ni hayigengo hari abakozi nka Dani wewe umwe muho yaje ari umusanzi ujya no gutaha direct Dani je nguma ndamuhanura mugabo byarase ko ahinduka ubwo ujya muhungu sinza umuryango apfa wewe ntiyumva ngira chef bizoza aya aragowe vrema ndani kumujya vrema umuntu aramihangariye keshi mugabo abantu no kumusezera burundu kudasubira gukora aha chef ngira nzokwihanura kandi rero wewe kibamba nakubwiye ngombanje haro mission ngombanje bo muri Tunizu izomara après 6 mois wewe ngomba ndagusigira ubasha bwo ngaha bwose ni uzosigara ukontrola byose mu mwanya atari honze uraba abakozi ibintu byose ko bigenda umukozi yigira ibitari byumutangira raporo no kumusezerera umusezerera kandi uzogenda ntazogaruka vrema chef nzobikurikirana n'ukuri niko ubu ndabona vrema uri umuntu wewe rero sawa akazi keza ego murakoze ego muzongera n'urugendo rwiza sawa so sheri hama ubu nyene ndumva nasubiye kuba mu buzima samples rundi imwe nyene jana kwicara ubu narahindutse wese nabaye umugabo mvuga umwana mwiza kandi nabaye umugabo mwiza shaka sheri mbabareye ku byabaye byose bya ntiyari jewe nagize inshuti zinyusha nabi usanga nabikoze urambabareye mengo ntinyemereye oya ni sawa nako ndagukunda ndabizi urankunda ndagukunda cyane nta na kimwe umva amahoro kandi ngufitiye iyindi nkuru urabona hajya wakaza muzenya chef yagiye muri mission muri Tunisie azomara yosimu bisigura yuko ubu ni jewe ndi chef wajya wakaza wow niko bimeze kweli byari numva biraryoshye urana jewe igihe banyirukanye hajya nanje ubu nobirukana oya gusa ntuzubahora ubusa oya je ungiye ko umugabo mwiza naco nobahora
Ah, ni sawa. Félicitations. sheri hama numva shonje sinzi yuko wahishije tujye gufungura. Biri ku meza. Tugende gufungura. Ake tugende. urukundo rwaryoshe zo kuvuga none rabu have genda subirayo action ndayivuga oya namuze kana yuda kanye nuragamye ngaho ngo umugore wanje beti nawe ntiwagira kati ndaje ubaye gute nabara umugongo umutwe Asamba n'umusambanyi. kati ega Monia Gire karibu. haguruka Ukishavura ke